uyu mwamaraganje uyu mwame uyu mwamaraganje narengwaye orangiza naremboswe orambohora narinduse urandohora warakoze warakoze mwame wanje waratabaye waratabaye mu bihe bigoye waratabaye Yesu waratabaye mu bihe bigoye waratabaye waratabaye mu bihe bigoye waratabaye mwame waratabaye mu bihe bigoye mu bihe bigoye Oh là là. Congratulations Gérardine. Merci. La performance cardion dance meona. Eh, tuanze na wewe sasa. What's your comment? Nabikunze waratabaye nanje yarantabaye. Amen. Nakabiri keza cyane gusa icyo ntumvise kuri wewe ni nuzenya variation, voilà, variation y'ijwi urumva uri ahantu hamwe ndashaka uve muri comfort zone yawe kubera urafise ijwi ryiza urazi kuri controller. I like it gusa utegereza kugira variation kugira tumve ukuntu ushobora kwimuka n'amano uzenya amateknike menshi uyakoreshe kugira tumve yuko bugabo vraiment akamelodi ni keza. Merci. Fizo. Ego nkuko Lina bivuze ufise ijwi ryiza etu controller twashaka kumva uga bien et tout sinon vraiment nimba washize muri demi-finale kuvuga kubizi cyane dore muri finale hama ugire effort nyinshi cyane ja nukuri kw'Imana gufise akajwi keza vibration bien et tout sinon jamanota yanje ndayaguha nta kibazo peut-être aba bandi bari ngaha sinzi peut-être aho dushayishiba Fizo. Esther, tugirako. Peut-être. What's your comment? But my comment nuko bon chorus yanyoheye nakantu yene ka genre kaguma kagaruka waratabaye. Bon question yagumye garuka ni ayindi variation. Twese twicaye turindira vese yakabiragira tatureragira duge kwera yatangu yari hasi tumva kandi garutse kwa konde urumva il faut changer. Merci. Yeah. André. Merci. Ya kuri jewe novuga ko ni indirimbo kwanza nziza. Ni indirimbo nziza mu yoba adora louange nziza cyane ni muri eglise. N'ikindi kintu kuri jewe ni wagize foro nyinshi cyane muri lyrics ya bose bien yoba nziza kuri adora louange kandi courage wandika neza ufite n'akajwi keza. Merci. Yego bonne chance. Merci. Bonne chance Shagege. Kazi mnayo leo. Reka twakire ukurikira nawe sundi yitwa Tungimana Charlene. Shasha
uko sawa Ego. eh Ego. bijiri dasohoka egera ka microphone udusoni twinshi eh Ego. Igu. Ewe uvuze amasoni ntushobora kuririmba. Uri ready? Ego. Uramubona? Ndamubona. Uramubona? Ego. Kirusubire kunteranya fizo. Ndaguteranya ko sindaguteranya. Mimi sakoje aswa yangu. Wabonye uyu mudamu ni ga. À côté logique. Twagi. beat number Courage. beat number 5 sawa bonne chance Isana Media. Yujuju mucahari haganje umwijima ubona mwinzira y'ukuri itazonzimiza ubwiza bwawo bwo umbera inyambaro zisha muri wewe ndaremye ko nzikungwanirira uri umwami wanje ntaco nakuburanye ndakuvaho mbe nkaja ego ari unkingira umfumbatishije bwabuntu bwawe uzezera nturishize uko warivutse umfumbatishije bwabuntu bwawe ntabwo kukumenyera ibizoze jo kuva nkumenye sindicuza kukudahemuka ntabwo kukuba umfise ubunyitayeho yamyeho nabyabihe ntaribwa mumenye sishirikanya kandi je nsashize ubwoba wangize uwawe ubundi umwana mu rugo rwawe sishirikanya kandi je ndashize ubwoba wangize uwawe ubundi umwana mu rugo intege nkeza nje aho niuseruka ubushobozi bwawe bukigaragaza urukundo rwawe rugendana nanje umusiku wundi unyuzuza ibyizigiro urukundo rwawe rugendana nanje umusiku wundi unyuzuza ibyizigiro ntabwo kukumenyera ibizoze jo ntabwo Qu'est-ce qui se passe? Charlene bandanya nacho Andy Charlene ni sawa Charlene umeze neza Uje kurimba ngo ntabwo kandi ubufise. ufise ikibazo nyabakiye wari watanguye neza cyane okay reka duyisubiremo Fizo kura mangara mubaya. kandi make sure wegera ka microphone bien Linda. sasa uramwibuka last time ni wa undi yachegira nikamrudisha sasa oya si wewe sawa Nakubeshe. karibu bonne chance Wa bwahetse. musubire Ikintu by'ubwoba. hanyuma egera mikro Imiko yifata nyene nk'intare nyene nta buci. ntugire ubwoba ni bon turabarepresenta Twebwe urumva ba Yesu turarepresenta ba Yesu. Urumva Charlie. ego Ntugire ikibazo na kimwe canke ngo nuku kuko deja ubuzima burabandanya utabishoboye ngaha canke ubuzima burabandanya kabisa
ega tutadunzeje umutwe tuba twasamaye ya natwe nga turi muri no mwebo hari umuntu wabonye tuba tugusamariye dusamaza rero wacu dukura muri mundo wangu dusamaza Ego. burya urazi ko turi abarepresentation uko Ego. burya Bible ivuga toute autorité vient de Dieu suko so kuri ego courage kandi ok bonne chance nutinya uyu Isana Media. wanyujuje umucari haganje umwijima mubona mwinzira y'ukuri itazonzimiza ubwiza bwawo bwo umbera inyambaro zisha muri wewe ndaremye ko nzikungwanirira uri umwami wanje ntaco nakuburanye no kuvaho me nkajahe ko ari unkingira umfumbatishije bwa buntu bwawe izezerano urishitse uko warivuze umfumbatishije bwa buntu bwawe izezerano urishitse uko warivuze ntabwo kukumenyera ibizozejo kuva nkumenye sindicuza kuko ntuhemuka ntabwo kuko wumvise unyitayeho yamyeho na bya bihe ntariga mumenye sishirikanya kandi je ndashize amanga wangize uwawe ubundi umwana mu rugo rwawe sishirikanya kandi je ndashize amanga wangize uwawe ubundi umwana mu rugo untege nkeza nje aho niwe useruka ubushobozi bwawe bukigaragaza urukundo rwawe rugendana nanje umunsi ku wundi unyuzuza ibyizigiro urukundo rwawe rugendana nanje umunsi ku wundi unyuzuza ibyizigiro uri umwami wanje ntaco nagukenanye no kuvaga nkajahe ko ari unkingira umfumbatishije bwa buntu bwawe isezerano urishitse uko warivuze umfumbatishije bwa buntu bwawe isezerano urishitse uko warivuze ntabwo kukumenyera ibizozejo kuva nkumenye sindicuza kukudahemuka ntabwo kukuba mfise unyitayeho yamyeho na bya bihe ntariga mumenye simfise ubwoba kandi je sinshigikanya wangize uwawe ubundi umwana mu rugo rwawe sinshirikanya kandi je ndashize ubwoba wangize uwawe ubundi umwana mu rugo Congratulations, Charlene. no kuyimaze none indirimbo Reka dutangure na Fizz West. wafunguye wafunguye Oya. jewe vraiment jewe lyrics nazikunze cyane gose ni wayanditse wowe nyine uzonyandikira nanje ka gospel ndi gospel sitop Sawa. Eh? Two. uraronsa agasoko uzonyandikire iyi lyrics nayikunze cyane gose ni izi zitera nyene morale tutu amanota yanjye je urayafise nukuri peut-être duhurire muri ntuze muri finale yeah. Lina. Nk'uko biza bivuze mfise text nziza nakunze melody ni nziza gusa ndumva yuko ata nguvu nyinshi ufise mu jwi sinzi impamvu ngira ni kubera utafunguye mugabo wabikoze neza. Esther.
ya nuko nyene twese nazo twagihurije ko ikintu cy'ingufu ko asufre haje umuntu izafise akabaraganye navuze ngo ntabwo yafunguye naciye ndabyumva but it's okay nanje nakunze lyrics na melody ni bon melody kameze bien sana kajanye nko muri studio akarimbo koshikana abantu mu mwuka nanje nocha sanga nasiye kuyobora ko hari so aho tuzokwiririmba bonne chance. None nyene tubikorere kuva babivugiye kuri mikro Andi ya kuri je babivuze byose mbo bari wagize ubwoba burya muri competition biba bimeze uko natwe tugiye muri competition nuko nyene uhiye par exemple muri competition na ibyamamare biba bigoye ukuntu so kuri jewe uri muri competition icyo kintu cy'uboga ni kubwishyira ku ruhande suko and then amanota yanje urayafise bonne chance Merci. yego bonne chance ya Charlene. Okay. Reka twakire ukurikira nawe se uwundi yitwa Irankunda Billy Loic. Billy Loic. Ni sawa? Egera ka microphone. Ni sawa. Umeze neza? Ego. Baramusaba judges. Ndabaramukije. aba Dominicain Sawa. ni bon Ni sawa kuri turashima. Dominique baraho none Loyi Oui. barabemerera kugira ako kasitiro ko nyene hano sobeka hari kuri Domi Ego. awe uzoza kusana senga yo kwe aho hantu nanje ndahakene akapoke down nipo Fresh byose. fresh rero nipo ni wa Nta na kimwe. Nacu wemiriwe. cyangwa ngo bagira promotion Oya. Oya. Kwera nje mpanda bigira donc birareko. urimba muri korale hari yari Mm. buwa safi safi mimi naingia chorale tu abo hapo tu zo kwigira hari sinjo Loyi bread ni bon Nta kibazo Nta byose. kibazo. hapo hapo ega burya aba Dominicain n'abakatolike 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 ego ok logique jacologie tumvelogie Beats number beat numéro 1. Beats number 1. ok Bonne chance Loic. Ma protection. La 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 la, la 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 la, yeah. Ma protection. Imigozi y'ikuzimu yari yamboshe imitego yasekibi yari yanetse abayoboke umwasi bangira inyuma nanje sinabona ubu ntabara niyo natabaza umuremyi wanje anyuze umwasi akomeye ukuryo kwiwe kurangumya anganira ngendira ma protection. Ma protection, c'est Jésus-Christ, ma protection. Ma protection. Ma protection, oh oh. Ma protection, c'est mon sauveur, ma protection. Ma protection. Yeah. Niwe gikirisa, nigamira. Nantinya, niwe mwami. Manita, ma protection. Oh, yeah. Ma protection. Ma protection. What I need to try. Imihazuko yabana babandu
ucurika abandwanya musi yanje nico gituma dokuhaya hose kuko wabaye inkinzo yanje ma protection, yeah. Ma protection c'est Jésus-Christ, ma protection, oh. Ma protection, ma protection, oh oh. Ma protection c'est mon sauveur, ma protection, ma protection, yeah. Niwe gikiriza, nigamira, natinya, niwe mwami, dukomanita. Ma protection, ma protection, ma protection c'est Jésus-Christ, ma protection, oh, ma protection, ma protection, oh, 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 ma protection c'est mon souffle, ma protection, ma protection. Nice. Congratulations, Billy Loic. Thanks. Hey. Wayandisikiye kingana gutyo ndirimbo? Une journée. Eh? Umunsi umwe. Like anawaletea ma production karirimbo. No kutruva melody vyose byabaye umunsi umwe. Ego na byose navyanse umunsi umwe. Nanse ama text. Hama nanse text. Tunoviza beat après. Hama tunda gerageza kombina. Hama ndageza ko nkuramwo, twemangeramwo. Chirahera. Hey. Protection. Fizo, what's your comment? Oui. Ibintu birakomeye. Mina wambele kumali kona kosa shba mnapisha. Sasa kuna mtu atakasura, kuna mtu atapiga mkasi. Bye bye. Kuna mtu atapiga mkasi. Hakuna bye bye. Na bye bye clicky nga. Mwenyewe tulipiga mkasi pale. Amna Ule waziri. Sema na kwa diarrhée. Loi. Oui. Mon frère. Thanks. Lina. Jena kunza kana. Kagute. Ako kana sinona kavuga. Sinzi n'ukuntu nokaririmba ko sinigeze ndagakoresha jewe. Kitwa belching. Sinzi ko Andi. Karagoye gato. Twe turabi sasa hiyo belchi ni nini? Nika kitu. Jenda kavuze no kavuga nabu gasanga. Nakano. Ngo ndahano. Ni badogo sana wakifanya kazi. Wangu turaririmba. Sina hao. I like it. Ofite kana kuyondirika kana kwa maarufu kana kana sikia kafazi fulani. Kitwa belching. Belchi. Kitwa belching. Asante tumechukua hii. Hama. Ukavu iko vrema. Mimi niko nakatelesharge skapati. Hama. Ikintu nakunze ni melody yawe ya chorus. Hapo? Imeze neza cyane. Ifite hook. Aha. Nanje numvise iyo ndirimbo muri radio no guma ndayiririmba. Karinga. Merci beaucoup. Andi. Belchi wayumvise? Ego afise agakashe nuvuga. Ni timbre nziza cyane. Andagahinduriye n'izina. Agakashe. Afise nagatembre. Nagakashe. Ni ibyo byose muri music. Usa agatembre keza cyane ako. So kuri jewe ari bindi bintu utavuga byinshi. Ni bonne chance gusa. Asante. Esther. Ariko abakatolika niba ririmbuko. Yabyibya hasi. Esther. Ma protection. Uri mu bakatolika bake baririmba nkawe. Nukuri tuvugisha ukuri Imana imbabarire n'abakatolika aho bari hose bambabarire. No abakatolika ni baririmbuko. Baririmbuka ahubwo barinyegeje. Ntibaberekana ngo warinyegeje rero wewe. Urazi aba Dominicain Ngo yabinyeguruye. Musée chef principal. Yabinyeguruye. muri chorale. C'était principal non. Non. Parce qu'on a bivuga. Ariko wikoreye utwara. Ariko bon
rimwe na rimwe uruba twaruka ari Voilà, et mon année la solo et mon miss. Hey, Billy Loic. Oui. We wish you all the best. ewe duhure muri finale wangu Asante. siyuka siza amasantima y'aba bantu bari ngaho ku ruhande y'abantu Beli nabzo na gapelch. Akabelchi. Minda katereshaje kare kavoro. Kari gusa quelque part. Akabel, si aka. Yitwa belching. Belching. Chingo belt. Yitwa belching. ngibi zina Belching. Hey. aha Courage, bro. Merci. Courage, courage, papa. Kanda kandi kakapelch. Mukaze vitenge. sona abantu bose bakora ntibara iyi liste yose ngaho nukuri urafise ikibazo Okay. Ishida. naronse uwo nkasura kama sipati mwenye ndakupiga mukasi Fizo. mukasi mu finale sitakuta Trust and believe. Abasigaye hanze bararenze. Reka twakire ukurikira nawe si wundi yitwa Nibona Grace. Hello. Wabisha. Grace, ni sawa? Ni sawa Umeze neza? cyane. Beat number 5. number 5. Sasa witeguye bien? Ego. Okay. Uraberewe mu mutwe. Merci. amana tirel Oya. eh Oya. namati na Oya si naturel. ni nize yashize ko hejuru Ikintu bitagira inzira. biremewe none kwa Yesu nibemerewe ibyo bi None ko atari kisi. uri mu protestante ahubwo protestante be ahandi ujya rushengero Pentecote. Pentecote uri mu Pentecote Oya. Oya. ntiwemerewe kwambara n'amahereni Nichewe gusa ntakunda by'amahereni sino. ariko uratoboye ngaho Oya. Amapandikano ndayashirako. amapandikano okay Grace, bonne chance. Merci. Beat number 5. Tumwumve Grace icyo yaduteguriye. Isanam Media. Alpha and Omega. Uzo kwa maho ibihe bidashira Yahweh. Alpha and Omega uzo kwa murimana Hey Yahweh. Uzo kwa maho ibihe bidashira Yahweh, the living God. Uri Yahweh, mana Uri Yahweh. Yahweh, Uri Yahweh. Uri Yahweh, mana Uri Yahweh. Yahweh. Uri Yahweh, mana Uri Yahweh. Yahweh, Uri Yahweh. Uri Yahweh, mana Uri Yahweh. Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are the living God, Alpha Omega. Wewe ntuhinduka wa muri wa undi. Hey, hey, you never change. Wewe ntuhinduka wa muri wa undi. Hey, hey, you never change. Wewe ntuhinduka wa muri wa undi. Hey, hey, the God who was, is, and is to come. His name is Yahweh. Oh, the
God who is and is to come. His name is Yahweh, the God who is and is to come. His name is Yahweh, Uri Yahweh, Mana Uri Yahweh, Yahweh, Uri Yahweh, Uri Yahweh, Mana Uri Yahweh, Yahweh. Uri Yahweh, Mana Uri Yahweh, Yahweh, the living God, uzo kwa muriho, ibihe byose, Yahweh, the living God. Hey, congratulations, Grass. Thank you. Hey, reka twumve aba judges nabo bavuga maki. Andy, Yes, Grace. Kuri jewe nakunze douceur muri voix ya ngene uririmba uri douce ukuntu, c'est bon. Peut-être muri lyrics nagize foro nyinshi cyane muri lyrics. Kubera yawe nyinshi cyane ni kuvuga couple ya mbere sinzi ko niwigeze ufata time yo kwandika. Yes, wararonse refrain chawi uchuba uri pose ukuntu mugabo ufise douceur muri voice. Merci. Kandi ni ikintu cyiza cyane mu baririmbyi suko. Then kandi wambaye neza nka like Murakoze. Whitney Houston. Oh, thank Kandi you. courage. Merci. Lina. Novuga yuko I like yuko koresha chest voice cyane, ariko numvise yuko mengo nuri kurirekura. Uri timid? Sinzi ibyo ndiko ndavuga ko bitahura. Uri gukoresha chest voice, nuri uraserura ijwi turyumve neza, turyumve cyane. Tumve kwera iyo umuntu ariko araririmba tegereza kuririmba twumve yuko nibyo uri kuraririmba ko tuvyumva bidutushe mugabo concept ni nziza uri yawe ya ambaye neza nkuko change umejigonga. No, she's so beautiful too. Thank you. Okay. Fidzo. Fresh, go fresh. Kimwe gusa jina ni narindindire yuko shobora kumva nyene kwa zote ya bien fiziju giza nkuko Lina bivuze iva ngaha. Ni bien. Esther. Ça va? Ni good. Let's go nyene cyambo cyo. Twagumye turindire ka kantu ko kudubura no kwirekura warifashwa abantu. Usinumvise mo gatremble kagomba kumera nk'akali na kwa kure. Okay. Yenye kameze nk'akali na ka kure. Ya hama ibindi byose ni bon. Aruberewe. Merci. Naga soft voice ukuntu. Ya. Merci. Tumaere nukuna uka tumaere ni grâce. Tumaere tuko. Kobire kuriwe uzo ashaka tuhere ni nukuri. Kuna kasura kazuri cheko ya Niyo coiffure imeze neza. Ningekuwa Muislamu Ngechiko wapi? Gracias. Thank you so much and we wish you all the best. Thank you. Okay. Reka twakira ukurikirana wese wundi yitwa Niyonkuru Abel. Abel, ni sawa? Shalom. Umeze neza? Ego turashima. Are you ready to perform? Yes, we are ready. Beats number? Number 5. Beats number 5. We wish you all the best. Thank you. It's an media.
mahoro yanje munezero wanje byishimo byanje kubana nawe n'umugisha bavuga menshi mwami yuko naho nzushika ariko kubwawe Yesu nditeguye gushika nzohagera byanka bikunda nzohabona nzohagera byanka bikunda nzohabona intambwe imwe gusa nzotera 9 gusanga nzakukuramira yacutse inyamwana wanje mpamagara ndakwitaba nditeguye gukora icyo ushaka mwana wanje mpamagara ndakwitaba nditeguye gukora icyo ushaka mwana wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe mwami wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe Yesu wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe mwami wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe Yesu wanje ndagufise n'amahoro turi kumwe na mubabaro kugendana nawe byarampinduye byangiza uwo ndiwe mwami wanje naruwo gupfa naruwo guciga urubanza werekanye inkomesi z'urukundo ufitiye ubuzima bwanje intambwe imwe gusa nzotera 9 gusanga nzakukuramira yacutse inyamwana wanje mpamagara ndakwitaba nditeguye gukora icyo ushaka mwana wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe mwami wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe Yesu wanje nanje ndaririmba nanje ndaririmba kubwawe mwami wanje nanje ndaririmba kubwawe kubwawe mwami wanje. uwo yitwa Abel Andy wamwumvise Abel Peti uraririmba kabisa winjira muri eglise yawe No? Eglise Eglise Harvest Church Mugatumba. Umunyagatumba Yego. Kuri Mariba Vina Andre Gatumba nikitoka. Mbone kumusha kwa kimanuka Chini hapo tulikuwa ku poto 28. Aha. Kubera imvo nyene zitari zifashe bon. Cha tuba obligé kwimuka bivanye na situation ngina atari ifashe neza ama eglise bari kubatangiriza ama distance ya 300 metres. Twari approach n'indi eglise kandi aho twari dupanze Imana tugirira ubuntu cha tugura ikibanza cyacu ahantu bita mu Rugarika. Ni quartier nshasha iri viabilise. Okay. Yego. Vraiment courage kabisa. Merci beaucoup. Courage ufise ijwi ryiza kandi na présence. Yeah. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Line ni nkuko nyene andi mwaga hejeje kubivuga nakunze presence y'icyo ryawe uriho urumva like uraririmba umuntu kumva yuko hari umuntu ariko araririmba urumva fise kandi ka melody kawe ni keza nanje ndaririmba ngira ashatse nanje ndaririmba yeah c'est très bien okay ariko byose kubw'umwami ego amen Nani? Yote kwa sababu ya Mungu nanje ndaririmba kubwawe mwami ni nuzeitwa nanje ndaririmba yes aho ndo ulifanya mastrakala biri hamwe nicyo gituma mwabishitse hamwe kugira ngo mushobore kurabikire muri twebwe tena uko na kovu kujicho
Taweza ni hatari. Mwanzo lakini. Na fizo iko nayo, unaona? Hata sio tu uko na confusa hapa ni problem. No présence vraiment petit. Jewe ndakwifuriza yuko duhura muri finale. Merci beaucoup. Ego vraiment. Ego. Esther? Ya, je numvise akatremble cyane. Hariho akatremble runaka, hariho na présence y'ijwi. Bon. Tout c'est bon. Byose babivuze. Courage duhure kugira kandi. Okay. Merci beaucoup. Sasa hizo ni dread zako ama ni za Composer kiwe naye. Courage Abel. Bonne chance. Reka twakire ukurikira nawe sundi yitwa Harerimana Jean de Dieu. Jamaa amepania suti. Ni sawa? Egera ka microphone. Umeze neza? Tuguwe neza cyane. Aka style yari kubera demi gusa. Demi-Finale. Unapendeza by the way. Witeguye bien? Ego. Okay. Beat number? Uko sawa? Cyane gose. Ndio uko sawa? Ego turashima. Ka microphone sogea. Uko sawa kaka? Cyane gose. Ego. Izina rya Yesu. Amen. Beat number? Number 1. Bonne chance. Unugaungirira mana we nukuri burandenga urukundo rwawe ruranyikuje mbere n'inyuma n'impande zose iyo abansi banje bahagurutse ngo bantembe nawe uhagurukira kubarwanya ibyo mfise byose niwe wabimaye kandi waciye inzira aho zitari nyemerera ngo utambire nyemerera ngo utazire vuga ineza n'ubuntu bwawe ineza yawe irankikuje impande zose sifise uko nobivuga urukundo rwawe rubana nanje iminsi yose mwami Imana ndabigushimira se ubugendana nanje ubugendana nawe mwami ku murango no mwijoro ubugendana nanje ubugendana nawe Yesu ku murango no mwijoro na 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 yeah ntabwo ari jewe jenyene gusa nuzuye amashimwe hariho n'abandi benshi bigifizo aragushima Estanish aragutazira andi magana ari nabaraguhimbaza kuko haraho wabakuye kandi hari naho ubashikanye ibyo byose n'imbabazi zawe ineza yawe irankikuje impande zose sifise uko nobivuga imbabazi zawe zibana nanje ibihe byose mwami Imana ndabigushimira se ubugendana nanje ubugendana nawe mwami ku murango no mwijoro ubugendana nanje ubugendana nawe rango no mwijoro ubugendana nanje ubugendana nawe ku murango no mwijoro ubugendana nanje ubugendana nawe ku murango
no mwijoro. Give it up to my brother Jean de Dieu. Wabikoze neza. Merci. Ego, reka twumve rero Andy Mwag icyo afise kuri performance watweretse right now. Jean de God. Ego. Yeah, nakoze izo outlines za blues wagize mu nyuma. Merci papa. Yeah, c'est bon. Uri mu musicien? Turagerageza buke buke. Kuri jewe vraiment kanguha amapointi gusa. Asante sana. Kandi bonne chance vraiment. Urakoze. Ngene kukubona muri finale. Asante papa. Ina? Je ndakubona nk'umu lead vocalist mu rushengero hamwe uriko uraririmbisha korari dutamba twese tunezerewe kubera uririmba neza ufise text nziza kandi nakunze ukuntu washize n'amazina yacu ego turahimbaza Imana. Last time warashizemo amazina ya? Bonne chance. Okay, Fizo. Dieu. Papa. Kwai, karibu bwana. Safi, papa. Karibu finali. Asante papa. Karibu finali. Asante. Esther. Tena bien shimfusa mvuga ko yena nijamesha kusashwami. Ngwangalia tuma talent. Nisha kosa Fizo. piga mkasi. Fizo. Na mukasi na bye bye likiliki. Wapi kweli. You better be ready for that. So you better be ready for that. Mwihangane. Jean de Dieu. Congratulations. Yeah. Congratulations and Rora we next wish you time. all the best. Niwa waronga tickets yo gushika muri final. Kuja umewapigia tena suti tena ubashitule. Asante sana. Urabihevye? Le. Merci, bonne chance. Asante. Unabiheva? Bye. Thank you so much. Twariko turakira abaririmba gospel music. Hama abo nibo baririmba gospel music. We never know, harashobora no kwiyongera muri R&B hakazamo umuntu aririmba gospel music.